Uwiteka nyaguhora ku ngoma, turagukengurukiye cyane ubwoko bwawe kuri uyu mwanya turi bazima. Ni twebwe w'abana bawe uburenganzira bwo gusenga ukabumviriza, kugusaba ukabaroza ibyo bagusaba, kudodora bakugururirwa, kurenganywa bakarenganurwa nawe. Kubabaza bakaruhurirwa nawe. Tuje turi mu mihingo itandukanye. Bamwe bari mu buseruko bw'isi, abandi mu bumanuko bw'isi, abandi mu burengero, abandi mu buraruko. Ariko twese duhurije umutima hamwe, turi abana bawe. Tuzi neza ko uri umubyeyi wacu. Ntidukekereza ko hari ngo utugirire neza, ntidukekereza ko hari ngo utubere Yehova Rahayi, ntidukekereza ko hari ngo utubere Elishibo, ntidukekereza ko hari ngo utubere Mushobora byose, ntidukekereza ko hari ngo utubere Umutabazi. Turinde kubabara kandi utwagurire imbibi, duteture mu makuba y'ubwoko bwose. Hongagura ibyo byose biriko birahangayikisha ubuzima bwacu. Amaraso meranda ya Yesu Kristo adutwikire, ububasha bwiwe butubeko, impuhwe ziwe zitubeko, mu ruhafu rwiwe havye ibyaha n'ibyago byacu. Mu ntsinzi yiwe hagaragara ubutsinzi bwacu n'ubudahangarwa bwacu. Kama Yesu niwe watubwiye ko babiri canke batatu bahuje umutima bazoba bari kumwe nawe, kandi nawe uzoba uri hagati yabo, kugira ngo ubahe icyo cyose basabisha izina ryawe kandi bakagisaba Data. Yesu, icyo tugusabye kiri hejuru ya byose ni ubugwaneza n'umutima w'urukundo n'umutima w'impuhwe n'ubwenge. N'umwuka wo guhishurira ukuri. Mutima wawe mwiranda nazaduha ubwenge, mutima wawe mwiranda nazaduha ubutabazi, mutima wawe mwiranda nazaduha ubweranda, mutima wawe mwiranda naze kugira ngo mu bitugora byose, mu bituruhisha byose, mu biduhangayikisha byose, tutabagwe n'ubushobozi bw'Imana bukorera mu bana b'abantu, tutabagwe n'umwuka w'Imana ukorera muri twebwe twisobanukiwe. Amen. Mukama, ndasengeye abagwayi duhuriye muri Rezamu, ndasengeye ubugwayi butandukanye muri uyu mwanya. Ndagusabye ngo udukure mu buja bw'i Babyloni, ndagusabye ngo udukure mu bugome buzanwa n'umwasi w'amahoro. Ndasengeye abantu baruhijwe n'amakuba y'isi, abantu baruhijwe n'ibitero by'abarozi, abantu baruhijwe n'imyenda bagenda, abantu baruhijwe n'ubugwayi bw'inyegeje mu mubiri wabo.
duhembure dutabare tunezereze. Turi gusengera abacu bafise ibibazo bitandukanye kugira ngo impuhwe zawe zibabe ko bata. Niwirukane icankiro mu buzima bwacu, uzamura icyubahiro cyawe muri twebwe, ugaragaze ko tugusengera mu kuri no mu mutima, dutandukanye n'inyatsi z'ubwoko bwose. Duhembure rugira byose, duhembure rutunga bose, duhembure mwami w'abantu, duhembure mukiza w'abarwayi. Mutima mweranda kazi kugira ngo tugire ukuri mu mitima yacu kazi, kugira ngo twererwe mu byo tuvuga no mu byo dukora. Kazi urakaza neza, turakwakiriye muri Zaburi hagati ya saa 9 na saa 12. Tugusabye ngo umugisha w'Imana utubeko, ubutware bwawe budasumbwa butuyobore, mu izina rya Yesu Kristo tuhererwe. Amen, 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 haleluya. Tugire Kristo. Muraho mwiriwe neza. Umugisha w'Imana ube kuri twebwe twese. Amahoro ya dudasumbwa atubeka, ubutware bwa nyene ijuru n'isi butwarire muri twebwe, kugira ngo twererwe mu byo dukora byose. Nukuri pendazi ko musengera nanje ndabasengera. Imana yonyene amahoro iha umugisha ibiganza byanyu, iha igikundiro uruhanga rwanyu, iha umugwizi ibiganza byanyu, iteka n'icubahiro ibirenge byanyu. Imana yonyene amahoro irinde ubuzima bwacu kubabara, ihe amahoro imitima yacu. Ndabaye ikaze rero muri ijambo ry'Imana tuganire ku ndoto. Umukristo yavuze ngo komera, Kristo ni muzima. Ma petite sœur, mutoyi wanje ahejeje kumbwira indoto ya ndoteye. Mfasha mubyeyi wanje undotorere. Mutima w'Imana habe. Twara ahantu mubanze mwumve ko indoto warotewe ihabwa agaciro n'igikorwa uwo muntu yakoze mu ndoto. Twara ahantu donc ihabwa insiguro, naho uwo muntu yakoroteye sangifise. Ngo twara ahantu mu nzu nziza, ngo ariko ntiyari muhira, ngo sinzi ahantu twari twiteguriye kuja, ngo sinzi ahantu twari twiteguriye kuja, ngo kandi bari abantu benshi bo muri famiye, ngo n'abaruguru bari baje, ngo na musazanje niho yari, ngo twari twambaye neza, ngo n'abana twabambitse neza, ngo haca hamera nkagwa imvura, ngo duca turugama, ngo jewe uwo mutoyi wanje ngo yabona ngo nambaye umupira atabona neza ibara ryawo, ariko ngo ufise utuntu twera tw'udusharizo turi imbere ku mutima kwako gapira, ngo duca tuguma tumenagurika rwose, dutaragurika kurya kw'ikiyo kimenetse, ngo jewe nca mbwira ba bantu bose ngo bigire inyuma, baca bigirayo, ngo jewe nca ndababwira ngo bigire inyuma, baca bigirayo, ngo jewe nca ndababwira ngo basha, ngo iyi mpuzu yanje irambabaje, ngo jewe nca nongera ndababwira nti ngo n'ubu ndumva
ujewe nca nongera ndababwira nti ngo n'ubu ndumva n'ikindi kintu kigire gihenuke ngo nawe mutoyi wanje akana kiwe gatoyi k'agakobwa ngo siwe yari agafise ngo kari gafiswe n'umuhungu mubyara wacu ava i Karusi kandi ngo muwo mwanya ngo ntibyari ibintu by'ibyishimo umfashe mu bwisigurire iyo ndoto umva ko hore yabaye kuri wowe kuvuga ubundi warotewe na rumuna wawe bwabona muri abantu benshi kandi umuryango akabona n'abavuye ruguru baje n'abana banyu bambaye neza sibyo ariko rero ngo hari ahantu mwagira muje nkuko mwohurira ahantu kwitegura kandi aho hantu mwahuriye ngo hari inzu nziza mugabo iyo nzu ntihari muhiri wanyu sibyo nkuko mwohurira ahantu hari handi hantu mugira muje mukamugira mugende nko kuri dote canke ku kintu runaka mugabo rero ngo imvura ikiragwa ufise imvura ikiragwa hameze nk'agwa imvura ngo duca turugama ngo jewe uwo mutoyi wanje ngo yabona ngo nambaye ni kuvuga indoto n'urugendo ni integuro ni preparation sibyo mugara akantu ni kuvuga iyi ndoto ubona ko ifise imico itatu hariho umuce ugaragaza uguhura k'umuryango urugendo mwiteguriye aho muhagaze aho muri umwiteguro mufise inzu murimo sibyo kandi mwese hamwe mugabo hakagwa kavura gasena gatuma mugama iyo ndoto ikigarukira ngaho hagaca haza igice ca kabiri kivuga inyambaro yawe kivuga ishusho yawe kivuga ukugene kwawe mwugamye none imvura yise gari twagiye gari oya ahubwo yaciye abona ngo wambaye umupira aje kuri characteristique zawe wambaye umupira atabona neza ibara ryawe ariko ngo ufise utuntu twera tw'udusharitso turi imbere ku mutima kwako gapira murumva ni kuvuga utuntu twera tw'udusharitso mwibuka turiko turiga Bibiliya akajagi kirizi carico ngo kanditse ko amazina y'abana b'Isirayeli iyo impuzu imaze kugira igisharizo iba yamaze kuba impuzu y'umudeli iba yamaze kuba impuzu y'akandi karyo sibyo niyo yaba ari pinjama iba yamaze kuba nziza rero ngo wari umupira ubundi umupira mwisi y'umuko ugaragaza iki ariko mumenye ko indoto iri mu dufindo kuko ntiyavuze n'umupira w'amaboko magufi cyangwa umupira w'amaboko maremare umenye ko indoto iri mu agafindo we yavuze ko yambaye umupira ubundi umupira niki mwisi y'umuko uragaragaza iki n'uburinzi n'ubutware nico ushingiye nikiguhagarikiye yakuza kuba nk'indangagaciro nk'uko umuntu avuga ati okay bigoma cyangwa byoroha mpagarariye ubu Kristo bwanje uwo n'umupira iyo si indangagaciro indangagaciro kuvuga buke kugira ubwenge kugira ubwitonzi kudatwara kugirana donc iyo ni indangagaciro nayo iyindi iba ari ikintu uhagarariye mu buzima bwawe nk'uko ari umupira w'imbere ariko uba ari ubukomezi bwawe kwikomeza agapira gatoya agatisheti ora ntibyagize insiguro ngo agire kimwe bame ngo avuge ngo ni muremure cyane mugufi ngo hariko rero udusharizo cyo tuguma tumenagurika rwose dutaragurika kujya kwikiyo kimenetse ngo jewe ncambwira ba bantu bose ngo bigira inyuma baca barigirayo murumva wabwiye abantu ngo nimwigira inyuma ni mwene kurotegwa rero iyo ubona utuntu tw'udusharizo tumenagurika ni nk'ukumaramara basi ni nk'uguteterwa basi ni nk'uko urumva ikintu gitabutse we yumvira ikintu uracambaye kigutabukiye ko sikumaramara yumviye n'utudede tukumenekeyeko ni nk'uko byaba bigaragaye ko byari nk'iremenanye sibyo byari nk'iremenanye wabwira abantu ngo nimwegegoye ngo jewe nje ndababwira ngo bashe ngo impuzu yanje irambabaje nuba ni nk'ikintu waba wakoze kuko impuzu iza kuza nk'indangagaciro n'agapira ni ukuvuga uburyo
uburyo uri gukora mu bintu uburyo wakoze mu icyo kintu uburyo wategekanije mu icyo kintu bigaca biguforomokana basi kwavuga uti ikintu nari kukigira uku byari kugenda uku mugabe bigaca birangira bigaragaye ko atacyo ushoboye cyangwa kitari cyawe cyahigizene kikamenagurika urumva ubwana atigirayo ngo jenje ndabwira ngo basha ngo impuzu yanje irambabaje nkuko wowe uhemukiwe woba wisanze mu bintu utari witeze mu buzima bwawe sibyo ngo jewe nje nongera ndababwira nti ingo n'ubu ndumva n'ikindi kintu kigira gihenuke mwaje uvuga ati naho biruko hariho n'indi nkurikizi mbi hari n'ikindi kintu cicishije ngo nawe mutoyi wanje akana kiwe gatoyi kagakobwa ngo siwe yaragafise ngo kari gafiswe n'umuhungu muvyara wacu Avikarosi kandi ngo muwo mwanya ngo ntibyari ibintu by'ibyishimo ntibyari ibintu by'ibyishimo rero hama uwo mwana mutoyi w'uwo murumuna we yarafise na mubyara wa Avikarosi ni nk'uko hoba hari igitero uwo mwana mutoyi wawe rufate yuko atamukoresheje igikorwa nuwabonye ko ari umwana wa mutoyi wawe kandi ubona ko ari umwana mutoyi nuvuga nagacuka ari kugutabara nagacuka ari kuzana gahinga nuwari gusukamwo mabisi nawe afise ikindi kimutsikamiye aho nicyo bisigura ukorera guhura ku muryango mukitegurira urugendo niki ni nk'uko umuryango wawe w'amaraso wowe ugufise kw'ikizere kw'ikindi kintu kidasanzwe ndaje kuguha akarorero wowe ugufise kw'ikizere kw'ikintu kidasanzwe banyene mu mutima bakumva basi hari umuntu mu muryango Imana itanga kesha bari umwana wa gatatu cyane cyane ushingiye ku bahungu bisigura ko bari umwana wa kane mu gihe imfura yabaye umukobwa icyo mucumve neza ni kuvuga rero uwo mwana ariko rero kandi umwana wa gatatu mwibuke yuko ko sometimes yiyunga n'uwa kabiri cyangwa n'uwa kane ejo narabibaganiriye rero uwo mwana icyakora ni igiki indoti yawe muri rusange ivuga iki ni nk'uko umuryango wawe kuko iyo ndoti yarose murumuna wawe ni nk'uko Imana yo biri kiramubwira ti wowe ahubwo raba ukugana uzamuka kuko mukugu wawe ashobora gukwama ejo mugatangara wana hariho umuntu Imana itanga mu muryango uwo muntu akaba ari igisubizo mu bibazo by'uwo muryango ugasanga yakane urubanza rwabo rw'inabi n'urw'ineza ni waseruka agatanga agakapitale kaboneka ni waseruka agatanga akaduga kaboneka ni waseruka umuryango ugakorana ukavuga ati umuryango urimwo abantu uri kurifatafata ibyo mwibaza ngo ni ibintu bisanzwe n'ibintu by'agaciro ugasanga ntushobora ikibazo uti mbese n'ingwara nindashobora kundira fagitire ugasanga ni wa muntu ashoboye kukurira fagitire natuma gukoresha tubagizene vuga ati kameme ntibakavuga ngo mwene na runaka yafungiwe iki cyangwa yakitsiki mugabo rero Imana indato ndayizanye muri rusange uko yagiye guhereza kuri kariya kana gafiswe na musaza we Karosi Imana sibyo wewe ari karatera igere rya nyuma uyarotewe indoto azotera igere rya nyuma goma agaragaza goma yifuka amakosa mugabo birangire bigiye kumugaragara bimaze kurangira bigiye kumugaragaro Imana igacimwereka ati buriya rero hari umwana muto w'umukobwa wundi bisigara umugisha ugaragara murumuna wiwe nawe ari kuzamuka akaba ari wafuka umuryango akaba ari wagirane mugabo nawe yarafikinase ikirere ciwe umugisha wiwe uri mu minwe y'abanyamahanga ujya kubyibaza iyo Karusi ujya gusanga ari intare iri ku rugereranije naho woba wibaza wowe ufise nk'umutahe w'ibintu cyangwa w'ikinege iyo ni indoto y'umuryango iyo nimba uri ku buzima bwo warotewe ni Imana iri kiramubwira ugasanga amaze kwishimira ubuzima bw'ibigaragara sibyo n'akarorero nanze wasanga n'umuryango umaze kumwishimira ti naho umusaza yogwara naho nde yogwara Minervale turazi runaka rihari mugakumbe nawe ariko arakwama baba kamubona nyene bari kumwe kajya kavura kaguye mu gasana bugamye ni nkaho hoba hari ikindi gihe wone ubundi Dawudi
ubundi iyo mu ndoto nk'ubu yawubonye urabira mu dishi ukabona imvura iriko iragwa biba ari ubutabazi kuri wewe iyo ubonye imvura iriko irakunyagira ukabona umutaka biba ari ibigeragezo bigiye kuza ko mugabo Imana izogutabara iyo ubonye atawuguhaye umutaka biba ari ibigeragezo mugabo nyene uzikurako rero ngo kavura kaguye musa n'abugamye ntawe uzi ko mwavuye mu kugama ntawe uzi ko mwagize ahubwo byarangiye aciye agaruka mu buzima bwa mukuru wiwe ni ukuvuga ni nk'uko uyu munsi uwo bari wowe userukira umuryango baravuga ati runaka bakabazonika ubwo n'ubwugamo murimo kandi pe urafukafutse umuryango urawuhagarariye mugabo mu minsi bishobora kwa mu minsi bija kwa kandi kibabaje barijeje ku buryo na murumuna wawe yarafise agacuku kuzosigarana intebe yawe wapi nawe arasamaye ubutunzi bwiwe ububasha bw'ubushobozi bwiwe buri mu banyamahanga ni nk'uko Imana yo kwirababura ati burya mu minsi mushobora kumaramara mu muryango mugahereko iyo mpamvu wonyene wabonye ubudede bumenagurika nk'ugiye kwikiyo kimenetse ntiwarupfa ukabwira uti nimwegegweye ni nk'uko bakore ukavuga ati ntacyo mvi bo ubundi kiragoye kubwira umuntu wahora uha yahora gusabuka wahora yamenebare ngo ntamvise usa n'umwinuge usa n'umweretse umutima mubi ukibwirwa n'icyumva icerekwa n'ikibona ugasanga ari genda wivumbuye akagenda ni nk'uko ugira umutima mubi ama kuvuga ngo ndumva ariho n'ikindi gihenuka ni nk'uko babwira ati ujya kumura mu igwaneko munyakamagara urumva ko ari indoto mbi ni indoto yo gusambutsa indoto mbi kandi mburi ku muryango reka ndaguha akarorero sibyo kandi ndaguha akarorero jewe ubundi ndifura mu muryango kandi nagomanye ni ukuvuga ubundi sinigeze namanyama chance ku buryo navuye ku ishuri njya ku kazi yagirane nkaba ku kazi ngacengira mariage ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ibihe byanje imihamagaro yanje yagihanahana nagiye byagiye bihanahana gusa biyangaye byari biyangana rero ndibuka nk'ubu ikibazo cyaba ndi umugeni nk'urupfu rwa mama ni ukuvuga byari byoroshe ko tutagira ikibazo ngo morgue ngo gutwara ngo serike ndibuka inama twagiriye ngaho Bujumbura iyo gutwara iyo kuzoshingwa mu mako yari muri morgue Murambya tuzomuhambika ikanda ku Gatumba ari umuntu yavuze kandi ari umuntu akomeye cyane inshuti mu muryango ubundi yarava no mu muryango ukomeye bafite amafaranga cyane mugabo uriya ry'umuryango n'ikindi kintu ubundi bambona nk'umwana muto na manza zabo bambona mugana imfura mu muryango kandi nari mfite umugabo w'ubwenge umugabo nyene ari umuntu akunda icyubahiro gose ku buryo ukigwana akageranira cyo iyo pfuma sigara bisibisa zanumva turi mu nama ngira uwo muntu n'ubu ntaramurekurira baravuga ati none rero imodokari izotwara ikiziga 2010 n'ibyari bwakomere nk'ubu hamwe usanga hari amavoxi bakota bakatubana na serkeye iki oya byari byasaye biharura kugira ngo nugira agacu bari bagihamba basutse ko yatari ni kuvuga rero ari namura ngo urumva ngo tuzorondera ngo imodoka rage Madina yo muri Lise kugira ngo n'abantu bace baje ngo kuri serkeye ngo zitwarire ati kandi ubyo baramukunda aramwari rya twabiri hande ya Lise mbona umugabo baye firi jewe sinahabare ubundi nawe ngo yango twafana dusaba ambulance yo ku bitaro aho rero n'abantu bujuje imiduga turi mu nama y'ubujumba bizobera ruguru arabihwetse avuga ngo ico nimugikure mu nzira nzocisharje nzorondera Noah ngo Noah kandi Noah ntibyari bwakomeze ntibyari bwabe cyane nyene ko Noah arizo zitwara ibiziga ugatwara ikiziga cyugaranye nyene bakadekora imodoka avuga ico nimugikuremwo mugabo muri abantu babi ashengenda babwirwa yenda n'umuntu ntajya umuntu wanagutinye icubahiro icawe ntikimukanga icyo kitiwe sinzi ikindi kintu bakoze serkeye baca batubwira ngo serkeye bazimenya ngo ari umukuzi wa mama ngo azoyikoresha ngo murabyine bazoyikoresha tuvuye igitega turazimura byo niyo twatora ikiziga tuhacahira arayihweza aravuga ati bamurarindire kuja kumukura muri morgue nibagende bagira indi serkeye abantu barasara avuga ati niko biri koko tuma mugenda mu iduka mugira ukuntu mugire dekore ya serkeye igitambara hose nkakurya
bashyire mu mafi. Ni ukuvuga rero mu muryango hariho umuntu aba aserukira umuryango iminsi yose Imana yamusizeho kugira ngo abe akantu ko kwifukafuka kandi birarorashe mu mutima burema ntimubeshe. Nuvuga mama agiye bavuga ati okay abana bizoce bigenda gute, okay ntibagende kwa Anita. Ni ukuvuga ubu uri umuntu bafise kwicizera. Mugabo rero haramaze kabiri igihe byabaye ku rupfu kwa mama muzaza wanje nanega yemwe ngira ngo n'umuhonga sogokuru yagiye gupfa urugo kubyara yangaye tujana n'abanyiyumva ngo biyumva nk'umugabo tutajana kuko twebwe imvi iwacu iyo zije zirakurikirana n'ubu ziriko zirakurikirana nk'ubu ziheruka hagati ya 2011 na 2014 babawe abantu batandatu imfura yanje mama wanje musaza wanje uwo yiga mu 11 ya muto yuva kumuhereze uko bapapa abantu batandatu icyo kitiyo kandi n'ubura wa 2013 yaciye mu myaka 2 aciye hasi haduka 2023 na 2025 n'ubu n'uruhererekirane. Ni ukuvuga rero kandi ibyo je kuko maze gutahura igituma kandi nacyo dushobora gukura je maze gutahura igituma nibicanira kandi nyuma yibi hazocaho umugisha ku buryo bazubaka igisokuru gikomeye cyane. Ndiko ndabibabwira nawe ugabo nibanyumva ndazi n'ubu barabyoja kubyumviriza muri hoti mugabo jewe none ko turanabihabwa no mu ndoto mugabo siza ndoto zo gusambuza hari ndoto zitari zo gusambuza. Hari umuntu wagwa kwaje gupfa bigasaba kumufasha kugira ngo abe umugeni wa Kristo atorana ubugingo muga udasambuza urupfu. Niyo mpamvu birivuga ngo nta numwe azopfa musi y'imyaka ngo usibye ufise umuvumo. Ababyeyi bacu natwe ubwacu turiko turacacura ibivumo muga imivumo mu cacu inyuma y'imyaka 60 ibigoye muzosoma ubuzima bw'Abanyisirayeli mu bugarago muzosoma ubuzima bw'abadatani n'abakoraye murabe bene koraye basigaye icyo basigaje nuko byagenze murabe n'abana bapfanye n'abasuko byagenze. Imana no kuvuga hari igihe bucane gicano cy'umukama Imana ikirongera igitambo mu muryango reka muze muragwanya ibyaha mugwanye urumva muze murabigwanya ushaka kumbwira ngo none ngo ko abarozi baramba nagira mbabwiza ukuri ko hakusenga ugasambana ugasenga ukaragutsa hakuvanga ati ukagira ishari wopfa mu bumuntu bakavuga ati no musambanye oke no musambanye no murozi oke no murozi. Imana iguha karyo keza kuko uzohura n'umukozi w'Imana mugabo nawe mwamana ukiyorobeka nikibazo. Urumva raburaca kabiri je birayangara hagaze kuba iby'abandi Imana yazamuye uwundi muri babandi batoye yazamuye muri umuna wacu twebwe turatubiganira ko iyi situation y'indoto yawe wa mu Kristo ahubwo ngira ndaguha impanuro twe turatubiganira ko buraca kabiri je mvuye cyahaduka ibintu by'ubukane hacaboneka umungagira gatati wacu acabana wafite amafaranga ku buryo ufunzwe cyangwa ugize ikibazo ashobora gusopfa umuryango acabana wafise amafaranga na namwe twigeze turongera amafaranga rimwe ngira ubu niho bigira bitangore niko mbyibaza niko ndabisabye kandi kakongirisha ripe Imana saba niyo usaba kandi kandi gufite ibyawe gafite ibyanje kandi uburyo bwo kuguhabwa bose bwo buryo bwo koma bwanje niyo mpamvu utapfuba ahubwo mbwira utigira umugeshero umwana w'Imana. Urumva acarazamuka uwo oye mukuri wo kuri promotion yiwe na kajagari kabaye kimpfu nibiki mugabo haba ibyago ubwanje jewe nageze ku rwego ndamugurana nkamuhenda nibamfunga ibitaro kumbe batwirukanye mu zaho tuba inzu badusohoye ibyago bisigura ko yari boss niwe yari boss nawe buraca kabiri gisakuru kiramufata icupa n'icyamwemerera n'ibindi byinshi amafaranga aramuherako amuheze ko abahazamutse uwundi wowe unazamutse nawe ahura n'ibyo bintu nyene wumva ugasanga ku muryango harimo umuntu ku buryo bw'uko atamuntu yo kwicwa no kubura umuti atamuntu yo fungirwa ibitaro atamuntu yo kwicwa n'inzara yo wopfa mubura inyama mugabo mucye nibera gukabironka wopfuma bagugirane ubura inzu yawe mugabo ntibagusohore mu nzu. Twebwe rero urwo rukundo turafise nta muntu busohora mu nzu ubugome bwose uba wifitiye n'abari mu Pentecote agwana kuri ko bavukana niyo nawe yo bari imborerwa cyane
canke indaya kuko bibaho umuryango burya ntubwigere ubura iki ni ukuvuga rero iki icyo nshatse kuvuga ubu mukristo si indoto ni ukuvuga murumuna wawe bugiye indoto iramuraba cyane uko kuntu umwana we yarafishwe n'umunyakarusi ni ikimenyetso cy'uko murumuna wawe arijajaye abona yuko mu muryango kumbura ashobora no kuba afise ikirere ku buryo bw'uko mu minsi yagize agakwama kuri wewe aba ari we azoba yazamukanye intsinzi none rero arijajaye hama we nawe babimenye neza yuko umva umenye ko hari ikintu gishobora gukwabuka ariko mu izina rya Yesu Kristo iyi ndoto uyibibire kandi uyisambutse genda uyibibire genda uyibibire waturita indoto ndayasi sinzokwama gukwama narakwamye ubu nzamutse sibyo kuko Bibiliya iravuga mu nkuru nziza ya Yesu Kristo yanditswe na Yohana ikigabane ca 16 ngo kuko muri Kristo Yesu ngo araturonkera ububasha bwo kuva mu bwiza tuja mu bubi ntabwo tuva mu bwiza tuja mu bubi no nta nubwo tuva mu bubi utuzokongere mu bubi no sibyo nukuvuga ushobora kuba ari umutego kandi birera mwaba Kristo ibi bishingiye ku bintu byinshi cyane ushobora gusanga nk'umuntu ari umugore ugasanga hari gisokuru kibiki muriko cya gisokuru cyatuwe ku myaka yiwe 40 akaba ubutunzi bwe yabwinjiye mu myaka 25 35 ya myaka 40 akava ibibumbuzi hakaza nk'ugwango mu muryango hakaza ingwara mu muryango hakaza ibitero hakaza abakozi babiba muzi ko twebwe papa igitero cyo kugira ngo apunguke ku mafaranga babaye abakozi n'ubusuma ubwabaye kuri vuga ubusuma kwiba umukozi ngo bafise nka depo y'inzoga papa kigira mu nyakabiga muri Saint-Sauveur gusenga ngo apfukamye kasa umwana w'umukobwa akazosenga ngo afise ngo atarwa n'umukobwa akazosenga ngo ndaja kubibwitsa rija kumusohoza akazosenga kumba abakozi ikaziye apanga ibidaje akapanga plastike na bidaje biriho agera kubibona amazi yarenze inkombe inka korora nagurishe nimwe akuzuza uruhongore gushika rugera ku nka 40-42 kandi muri 2000 nakuduga burya inka ntibyari bigikunda ko zenganuko ubundi twebwe dukura imbere y'intambara wasanga inka ziri mu rugo zitaharurika kubera urugo rw'abari rumwe za sogokuru za oncle mutoyiziki ingabiro no zabana iki ibintu nk'ibyo wasanga inka ziri mu ijana impene zitaharurika kandi gani tubage nimwe ngo tujye burya twarabaye muri Edeni mw'abantu muyakera ntimwabimenye ntitubage ngo turye jewe ndibuka ku inka yapfa yo ariko amanukura kuca yo bakabagira ko mitoto yo inkoni ya mbere ndakubiswe ikamfata neza mama ntase kurya inyama abana tuvukana bose baranga kwagahene kishwe n'ukuta nkuko nashwe kandi ganasuye kurya inyama ndi umugore pe umenye ko je mu gukora ko ntaginya nase kurya inyama ahubwo ndi umufonctionnaire ari abantu bigeze kuzindisha zokeje kwera umenga ari nkoko numva umenga imota neza ndayike nukuvuga mugabo cyane naho ngene sinabigira hameze uko zirya cyane naziriye ndumudamu naho ngene zitetse nazo nigeze njya kandi n'uyu munsi nasuye kuzirya mu wara umugano bwamwe bazitetse nazo njya pe batetse inyama barabizi ko bazimara tazo ndi nukuvuga rero ko nkunda ibintu by'ibyo kurya byumye cyane nukuvuga rero mu muryango Imana yawe ifise umuntu azoserukira abandi umugabo hari igihe umuryango wijaja uwo yaje ubwa gatatu iwacu mu kiringo ciwe nabwiye ntibashobora kuzogira amakuba kuko mwamugize nk'ikigirwamana baramugigira ikigirwamana pepe kubera amafaranga afise kubera ibyo abamariye kukumva bafise urukundo naco wamukena n'amafaranga kandi Imana irayamuha kandi kaho sikera mugabo baragenda baramugira ikigirwamana hamwe bamufukamira hamwe bogerana nawe gari no mupenekote nkamubwira ntumviriza ntimusi camubujije kugera muri Kanani na Mushibamo none uko baguma bavuga je bakabona umenga no kumupinga kuko ndi hanze kumbure nafise amafaranga nkayo ngo ndabasesagurire ko bigava bigakwega kantu ukabona nyene ko baseye n'abakwinuke afashe ijambo ngira nawe avuga ati nimwice n'akanuko gusarakijijwe n'abagirike bikababaye bijya bintu Imana iravyanga Imana yimaze kubona mu muryango bagufata nk'ikigirwamana ko ari wowe ukemura ibibazo byose bigahirahira uwo muntu akarya idani ry'Imana kimici 10 Imana ndabara Imana iramudihisha amakuba iyo umaze
ibaze kuba ufise ahantu ukuntu tuzamuka iwacu twarakenye sibyo iyo rose udufaranga ukora utuntu twiza haragara igihe mu muryango ubona umenga ababyeyi bawe bene wanyu ntaco babura kandi ni byiza mugihe abahirahiriye nibavuga ati nukuri Imana iguha umugisha wagize neza bagomba kugura nk'ikigomana ukabishira nko mu mutima wawe ndakurahiye Imana irakumara amazi imbere yawe biba bisabiki iguzi cawe ko imbere yuko umuryango wawe banza usubi wikemure n'Imana twaduhera tukizubwira Imana uti Imana icacumi cyawe naco nariye ngo umuryango wanje ngiye guseva ingoto none rero umuryango wanje ubeho neza natwe duca tukinagara tukavotora mama yambare neza mama giriki bigende gutya murumuna wanje ugasanga bimwe bikora mubihurije ko n'uwo mubakanye ibindi bikora mutanabihurije ko rero muri uko kubikora mubihurije ko cyangwa mutabihurije ko muri uko kugushimira bakakwishimira rwose bakabona nyene aha kupfa abandi bantu bose bopfa Imana irapfuha igituma Imana idapfuha nuko mukuba uba wanje gukamura itegeko ry'Imana yaguhaye guhabwa kuko icyo mukora cyose ntuzokwigera uvuga ngo numwete wawe ntuzokwigera uvuga ngo nubwenge bwawe ntuzokwigera uvuga ngo namachansi yawe harabayagize bayapfira mwakirikana harabarondeje umwete wabo wose biranga Imana irapfuira icacumi cyayo igapfuira n'icubahiro cyayo ngibyo ibintu bibiri Imana ipfuhira musango baramukomera amashaka avuga cyatambukira natwe twaratubigira directrice wacu turabaye nef gitega Exisa ikaragendera afise ukuntu afise taye nziza pega n'abambara bakaza bataye yabo tuba tuyabona yafise taye nziza amubikira ringani yawe twara tuvuga ngo none nk'uwo ngo yabyara abana nawe ngo byari kugenda gute ntitwari kwasobanukirwa ko mu isi y'umwuka nawe ubyara kuko no munsi natwe tumubwira ngo ma pe mu bantu babubahwa kuri we kuri jewe arimo pe d'abord nagiye muri voyage d'étude kuri we kubera we ibyo nta n'ibyazi kasi ndanayimubwira kandi ari muri komera Kristo ni muzima ndazara jako byumva mugakwera iyo audio ishaka kubitera iyo mwizamu giwe nzomurondera ndayimubwire nagiye muri voyage d'étude kuri we lycée Saint-Thérèse itangura kuja muri voyage d'étude outside hanze y'igihugu kubera kandi arabigira kuba promotional kubwa urumva sinavuga ngo kubwanje ndo mugari je nari mu finaliste nukuvuga muri NF gerge mbere giza amateka ku buryo evangeliza muri archidiocese Gitega yose kandi twarasegomeje tandikiruka abantu bakagenda tukaba bana baremeje ruwanje hamwe nk'abakozi bana ba Jean Priya ba Patiri Barde nga mu Rwanda Imana ibakire mu bwami bw'ijuru bose ntibakiriho baza bakavuga ati muri NF hari gishitsi cya Yesu yabo uyu munsi nabitaho urukundi muri NF hari gishitsi cya Yesu twagira animation hamwe amajetana ategetwa abana twari dufise bakaza bakiyara bavuga ati nagenda nagaheko kanyogokuru avuga ati nta yindi nta kandi gashimwe no tanga uyu mwaka muri NF imondera amafaranga ishure rizobongerereza muzogira voyage d'étude mu Rwanda turahaguruka yemwe bisi narindi ngira ntibazonyibagira turahaguruka turagenda ushika mu Rwanda ndiko ndanima sinigeze mpagarara sinigeze nceceka nari mfite ingabire yuko anima biteye ubwoba nari mfisijwe nukuvuga rero natwe turabigira yaraza kwidira paje yarafise akajambo y'amadusomera imisi yose majambo yari yakurangira mu gitabo ibitabo by'aberana cyane cya Terezia mweranda w'umwana yize no maso yana Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face nukuvuga akadusomera agiye twatugira ngo merci ma sœur tukadukomera amashi tumukomera amashi ukamega twobijanisha n'ingoma tambuka yagerageza kubyiyamiriza mugabo ntibyakunda ariho n'abavugiriza mu mutima uko twaramukunda gose abyumve twaramukunda nukuvuga rero icyubahiro Musa bamukomera amashingo akayagendera ngo amashara mubuza kuja he muri Kanahani niyo yujuje bitatu byamutumye atinjira muri Kanahani kubera Imana ipfuye icyubahiro cyane naco cyatumye Musa batamuhamba niteka Imana akaba ari imwihambira n'uwo mubiri wa Musura ahantu tuzotumona Musa ariko arayobora igihugu muri cya gihe muyiteguriye mugabo je ntaragira kwitegurira gusa buri munsi dore twiteguye mugabo sisaba Imana ngo kize hari indirimbo mwebwe muri imbere gaje ntaca kuririmba zoza gari Yesu
kangu kumbuye bo edibo ni ati tusumenga mugabirevre amuhamagara mu mibabara ngo amukize imibabara amuhamagara mu bugwayi ngo amukize ubugwayi muganda bizi ko ari abantu muyumva nabi nka jewe kera muvuga ngo nuzo nyitwarire ngo harageze ko reka mani nyongera amagara meza umeningabira nume n'ubwenge bwose umunyongera ni mavuta nkuko bayasabira maze ndagukorera iyindi myaka ngiyo nakubabaje gwije kabiri kandi biratubirana nzoba nkwijye imyaka y'Imana yangeneye reka kufikinata natanguye gukorera Imana mfite imyaka 40 ngabo mfite 42 kukura mu 39 iyi ngabiye kabiri 39 78 utaya 39 je naco ari mu inyongera nkeye ye kwasiyo nzoyigira kandi umunsi ndayigize ndayibabwiye niho rero nukuvuga rero iya mu muryango mufise umuntu Imana yateye iteka akaba ari wakubaserukira kugira abaheshi umugisha kujya kwa Dawudi niyigeze agira akanyamuneza ku buryo bamukomeje bagirana yamarika ariruka isikurage bakaturira yasize se n'abagore biyo gasanga babanyaze akagenda niburi agazi Yerusalemu Mungu wa Abusalomu amutera kudeta igihe Izayi yapfuye ni Bibiliya ntihavuga sinzi ko abashakashatsi bazi no kuvuga iki niyigeze aranga umwanya uko bagira ngo yeye bama bapfuma niyo mpamvu yavuga ngo Imana ibobereza amavuta asa n'inzabo ku mutwe wanje wikandagira mu cyanya cy'ubwatsi butotahaye ngo kandi kubw'izina ryawe sintetego mu gikombe canje cy'ubukiriro no kuvuga Zaburi ya 23 basi no kuvuga ngo akavuga ngo byose Imana ibigira ku bwiteka n'imihazwa ryayo Imana ipfura icyubero cyayo rero ikintu ngiye kukubwira kijanye n'indoto yawe usuzumurabe yuko mu muryango batabagufata nk'akagigomana bakagushimira gose nawe ugaje usanga weraniye Imana ucuyiga umuhigo ubwira Imana uti iki gisuzuguro mbonye muri iyi ndoto ko nzomaramara umuryango ukoranye kandi nkamaramara na petite sœur yari yijejaye sibyo icyo yafashije umuryango kiri mu banyamahanga yari jejaye yari igaruriwe n'umugabo wiwe n'umuryango wiwe yarigaruwe n'ibindi binatace afata umuryango kandi bari guca acakira vora utinda kwinga inzu ngumize kuri iyi vora ko naje Imana yayinguye ko mugu umunsi yayingarukanyeko Imana nuko imeze ifise synergy cyumunsi yayingarukanyeko ndabizi ko tuvukana baje kumva iyo dio bace batahukirwa gose indoto yawe ndabizi uyu munsi yayingarukanyeko nikuvuga bya bindi byose byarahavuye birahera bisa nibigiye mu gacere ntibyahera sibyo jewe ndagenda ndangara imyaka 5 irahera hasigaye yakora wa wundi wa gatatu ari waseruka ngeze kugaruka nawe yabaye agize ikibazo Imana nukuvuga yanda bimenye ugame naye gusaba Imana sinari kubikigorje sinari kuba umugome nari kubwira Imana ni mu butunzi bwanje buze adashikirwa n'umuswa n'inzahawe nuvuga sinari kuryaganya Imana kimwe muri 10 kandi sinari kwigunganisha ikano ry'aboro kandi sinari kugenderera mu bishobisho by'umutima nari kugendera mu buyobozi canke mu butegetsi mu bushobozi bukomoka mu itegeko rya Rudasumbwa aribwo buyobozi bwa mutima mweranda mvuze ngo iyo ko byananiye nawe ntibikoma bari ntibikunanire ma ko byananiye nawe ntibikunanire ni nk'uko urumva wabwiye kugira shit mugabe kiwaje nka shit ugira vora watch yafata vora nawe arijejaye ubutunzi bwiwe ubushobozi bwiwe imbaraga ziwe ziri mu banyamahanga so bwira Imana uti no kuko iyi ndoti Imana yigwaye kugira kwa vertis nigwaye kuko byamaze kuba nta nisayivuze no ibigwa kugira kwa vertis genda rero wereye umunsi uyigira umuhiga Imana ubwira Imana ati sinzakuryagenya kimwe muri 10 mugabo nawe nkure ku ibyo by'ubwoko bwose nimba byomba ko kubera imyaka ngezemo nimba byomba ko kubera umuvumo nimba byomba ko kubera icyo wagenye nimba byomba ko kubera ibyo nakoze ntazi ndabyase ubu rero ngiye guhiga umuhigo ugenda ubibiriye indoto yawe ubwira Imana ati ndayibibiye mu biki mu gusezerana ko nazongera kukuryagenya mwami nyagora ku ngoma ongera unduze kandi ongera unduze unkure mu bwiza unshire mu bundi ntukemere ko nkwama nuwa murumuna wanje ni mu butunzi bw'umukobwa wari ari hariya aye ikarusi ngo afise umukuze wabo mukuze nigeze kuba indoto ndabwira umukuze ni umwana wo kwa nyogosenge canke wo kwa sowanyu canke wo kwa nyokwanyu bose bagaruka kuba bakuze uvuma wongera ko patenere umatenere abo bose nukuvuga ni nganja yihishije
n'ingage yishije. None rero komera ugomeze ubumuhesha w'umugisha, ugume hejuru bwira Uwiteka uti ngumye hejuru. Rero uyu munsi ntukinate iyi ndoto yawe ubibire, ndazi ko indoto atamisi ibiri ndayimaranye. Ushobora kuba ari umwe, ushobora kuba wayimaye ejo. Uyibibire ubwira Imana uti ndaje kubiba. Imbuto ntigoye nama nabigishije imbuto. Icyo bibya nico nyene, ni wowe wagacira ibyo kubiba gusa. Mugabo nta mwigisha w'ijambo ry'Imana azakubwira ngo genda ubibe umuriyoni, ngo genda ubibe 100, ngo genda ubibe 50, ngo genda ubibe 20, ngo ni wowe uha agaciro umurima wawe. Uravuga uti umurima nzowusarura mwibingana uku. Kameme ni wowe bibikira kimwe uvuga ngo nzosarura amatoni 60. Ni wowe uha agaciro imbuto yawe. Kandi Imana iravuga ngo ntabwo nkeneye kuri mwebwe iki. Imana iravuga ngo ntabwo nkeneye kuri mwebwe inyamaswa n'ibikiniga ivyo ndabifise no vyiremeye ariko navyiremeye. Ikeneye umutima ukunze, umutima uciye bugufi. Nico gituma kimwe naryashikana ngo afarize baravuze ngo nibo batanze menshi. Wariko Yezu Kristo aravuga ngo yabasumbije kuko yaratanze ikiri ku mutima akabona ko hari ico kimuvunye. N'igihe cyose uzobibuka bibikita kuvunye, ikitafise ico kigutwaye, uzomenye ko nibyo uzosarura bitazoba bifise ico bisigura kinini ya cane. Byo rero mu byumve. Narabwiye ko je nigeze kubiba umushahara wose kandi mu mahanga. Abana bari inzu y'ibihumbi 180 hambwo yaramaze ko 180. Nukuvuga rasyo yawe ndiko ndara, nukuvuga kumuha ku kwezi niburi naradepaso miliyoni w'amarundi. Kandi nanje ico gene ngo miliyoni n'800 y'amarundi. Ndavuga ntaya ndayabibye ku kwezi kose. Kazi uvuga ngo nabitsa amahera no nari namugiye kibi kuko nariko guheba byanje byose ndaheba n'inzu n'amakredits navuga ati nzobyiriha jenyene. Nzobyirihira jewe nyene. Ndavuga ni Imana ku kwezi kugira ngo mbibire umugisha wanje n'ubutangagwa bwanje. Ndaguhebeye byose. Wamenga ndikigugu. Ndavuga ndaguhebeye byose bizoja mu nzu yawe, ndaguhebeye byose bizoja mu nzu y'ububiko bwawe. Ariko nabaye ngiziki. Gusa nari mfise bike kiratse umushana kindi nari mfise. Nawe ushobora kuvuga uti okay muri duka ninjiza muri tuke nyanyageza aka kamwe ko ngangahebeye Imana. Niba uvuga uti mfise business mfise umushara mfise iki ukavuga uti Imana iki kintu ndakiguhebeye kukubera iki si 10 uku no kubiba. Ushobora kubiba kantu gatoyi cyo kabiba runini. Umutima gusubibanye kukimaniza ubutunzi bwawe izibyufise ni ugugirane ni ukurega ni ukurenganura. Okay, Imana ntiryigiturire, umutima nturyigiturire, shetani ntiryigiturire. Nibyo bintu bitatu bitagigiturire kandi nibyo bigize umuntu. Kuko mu bikugerageza ni wowe ubwawe. Uwa kabiri ni shetani, uwa gatatu ni Imana yigushize ku munzanira hagushira. Bigero raba ko Imana itagomba gushira ku munzane. Hamukomere wongere ukomeze bene wanyu mu guharanira ikibanza cawe cy'ubwa mbere. Urumva ko bavuga ngo nta by'umunezero byari mu ngo ni nkuru hombo kwinjiramo mugaje usanga umuryango uronekaye kuko ni wari gufata vora byase. Naguha karobere ibyo ndoto je nari kuyirotegwa mu 2013 ndetse no mu 2010 iyo ndoto je nari kuyirotegwa na murumuna wanje. Kuko bwarakeye kabiri ndoto urumva indoto nutagira icikora ko buzoca kabiri ubibone. Ariko Imana iguha indoto kugira ugira icikora kiyikure mu nzira. Cyangwa ugira icikora kiyizane ugiye ari nziza. Ariko we nigira icikora kuyibibire Imana yikure mu nzira zawe. Nutataha ukigwa ongera umbaze kuko ini ndoto igambiriye ku buzima bwawe ukurikira. Turagushimiye cyane Nyagora ku ngoma. Turagushimiye rutare go buzima bwacu. Ni wowe mu gihe twari tutaramenya ukuri utaduhora ibya n'ibyago twagotomereye. Ariko uraza ukavuga uti bana banje nzobashira imbere yanyu abahanuzi bazobabwirira ku mutima wanje, niyo mwaryumva nzobahezagira kandi kubgabo nzobaha umugisha. Nawe nyene ndamuha umugisha. None mpumugisha nimba umukristo yumvise indoto nanje ubwanje ndayumvise ndushirijeho kwisuzuma naho ntari bwabihabwe. None Nyagora ku ngoma mwami Imana aba bakristo bose uyu munsi aribo bakira umara mu miryango, baba abagore aribo bakira umara mu miryango bubatsemo, baba abagabo aribo bakira umara mu miryango bubatsemo, baba abari bakira umara mu miryango bavukamo ndetse no mu gihugu. Reka twese duhuze umutima mu nzu y'ububiko bwawe tuhashira imbuto kugira ngo niwemere yuko dusubira inyuma. Turabizi neza kubishatse wo kwiremera abandi bazozamura umuryango wawe,
ariko turashaka guma ari batwebwe abahesha b'umugisha uzobukoze. Turashaka baguma ari batwebwe abahesha b'umugisha uzobukoze. Turashaka baguma ari batwebwe abahesha b'umugisha uzobukoze. Turashaka baguma ari batwebwe abahesha b'umugisha. Ntukadukure mu bwiza ngo dushire mu bubi, ntukatumanura igarade, ntukemere ko dukubiteka, ahubwo dukomeze tuyobore kugira ngo muri byose na hose twamane urukundo, ubutwari, ubudahangarwa, ubuziranenge, gutyo nawe uduheshe umugisha mu izina rya Yesu Kristo tunezerwe ubwoko bwawe. Amina, 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 amina. Kagira amahoro, tukaririmba indirimbo yo kuva mu byaha. Nakoze Yesu.